ibikurikira ukwihana. Birabishe. Ibikurikira ukwihana. Mbega inyuma y'ukwihana hakurikira iki? Haleluya. Ivyo rero nivyo tugiye kubona. Turagiye gusoma mu vyakozwe n'intumwa, igitabo c'ivyakozwe n'intumwa, igice ca 3 ku murongo wa 19. Ngo nuko mwihane muhindukire ivyaha vyanyu bihanagurwe, ibihe vyo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Inyuma yuko Petero na Yohana bariko barinjira mu ishengero ku munsi wo kuja mu rushengero, hakoretse igitangaza ngo uwari yararemaye ibirenge uhereye igihe yaviriye mu nda kwa mama wiwe, Imana ikora igitangaza, arahaguruka ngo ibirenge vyiwe n'ingingo vyiwe birakomera, ngatangura kwiterera hejuru ahimbaza Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero inyuma y'ivyo ijambo Petero yavuze ryari ijambo ry'ukwihana. Haleluya. Ryari ijambo ry'ukwihana. Kuko mw'uwo mwanya abantu benshi baratangaye, bakoranira aho hantu vyari bibereye, baregera baraba batangaye cane. Petero arababwira ati, yaco twebwe muturaba, nimureke kudushira kwa maso nkaho ubushobozi bwacu n'inkomezi zacu ari vyo vyamukijije. Umwe Yesu, umwe mwabamba, umwe mwica, niwe amuhaye gukira. Haleluya. Abagabo, abagore, abana, abantu bari ngaho bose bamaze kumva amajambo ya Petero barabaza ati, none hakurikira iki? Petero arabaraba arababwira ati, mwihane. Yesu ashimwe. Kino gihe harakeneye abantu bameze gutyo. Ndiko ndiyumvira, mbega iyaba wewe ni ubutumwa wari kuvuga. Haleluya. Yesu ashimwe. Antuka Petero na Yohana bagira ubuntu budasanzwe. Yesu ashimwe. Ariko turabona ko Petero yabaye umwizigirwa mu butumwa yatanze. Petero niyikubise kugikiriza ngavuga ati, ibisi bimwe vya kera. Haleluya. Abwira abantu ati, mwihane. Yesu ashimwe. Rero kino gihe hakene kuvyuka abantu b'Imana babizigirwa, kuko kenshi abantu bahamagarira abandi kubashira kwa maso, kuko nta kindi abantu dukunda abantu bagira gute, badushira kwa maso. Ariko Petero yari yaratahuye yuko naho yokoreshwa ibingana gute, message, ubutumwa agomba gutanga bwari ubutumwa buri determine. Ntiyakogwa ko n'ibigumbagumba vyiwe vyo gushaka kwemegwa, gushaka gushitura abantu, gushaka kwiyemeza abantu, ariko yarazi yuko nakaryo, haleluya, ko kubwira abantu ivyo yumvise Yesu avuga. Abwira abantu bari ngaho ati, nimwihane. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubundi iri jambo kwihana dutangura kuribona mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Mariko, igice ca mbere ku murongo wa 4. Ngo turibona hagati y'impera y'isezerano rya kera n'intango y'isezerano rishasha. Haleluya. Rero iki gihe ni gihe umuhanuzi Yohana yaje abwira abantu umubatizo abicishije mu kubatiza. Bibiliya ivuga ngo umubatizo wa Yohana wari ufatanye n'insiguro yo kwihana. Yesu ashimwe. Rero hagati y'impera y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha rigiye gutangura, tubona le message de Dieu Jean Baptiste, ijambo yaje avuga ryari ijambo ryo kwihana. Haleluya.
ngo ryari ijambo rihuza ibyavuzwe mu isezerano rya kera ndetse n'ibigiye kuvugwa mu isezerano rishasha. Yesu ashimwe. Rero ukwihana si ubutumwa bwiza bwo mu kinjana cya mbere. Haleluya. Kuko uyu munsi tuvuze ukwihana, umenga tuzanye ubutumwa butari bwo, umenga tuzanye ibintu vya kera, ibintu biri archaïque, ibintu bitakiri à la mode. Ngo nimba ari ubwo nimba twobwita ubwo mu kinjana cya mbere, ukuvuga ngo bwaravuye ku gihe, ariko je kukubwira ngo ni ubutumwa bwiza bw'ibihe byose. C'est le message de tous les temps. Si ubwo mu kinjana cya mbere, si ubwo mu iki kinjana cya 21, ariko ijambo ryo kwihana ni iry'ibihe byose. Haleluya. Iyo ndiko ndaraba abantu bageze kure cyane cyane nk'abakinyi babaye célèbre, usanga babita les joueurs de tous les temps. De tous les temps. Umuntu w'ibihe byose, uwo ni Kristo Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero ijambo ryo kwihana bene data si rya kera, si ijambo ryavuye ku gihe, ariko ni iry'ibihe byose. Ni iry'ibihe byose. Kubera iki ari iry'ibihe byose? Uyu murongo uravyerekana neza aha mu vyakozwe n'intumwa aho twasomye aha mu gice cya 3 ku murongo w'9. Petero aravuga ati mwihane muhindukire ngo hama turiko turajana. Haleluya. Mwihane, dusome muri Bibiliya. Muhindukire ngo hama ibyaha byanyu bihanagurwe. Rero inkurikizi ya mbere cyane igikurikira kwihana ni uguhanagurwa kw'ibyaha. Dukomere amashyi umwami wacu. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero inyuma yo kwihana haza uguhanagurwa kw'ibyaha. Yesu ni mwiza. Haleluya. Yatubabariye ataduharuriye. Yatubabariye ibyo atazibuka. Umuntu ni wakubabarira ejo wasubira akavuga ati kandi wewe niko wama. Oya. Umwami wacu yatubabariye mu rukundo. Igikorwa yakoze ni igikorwa gikuraho. Ni igikorwa gikuraho ibyaha. Ngo mwihane muhindukire ngo ibyaha byanyu bihanagurwe. Yesu ashimwe. Aya majambo kumenga ni muyanezererewe. Murazi cyari cyo guhanagurwa kw'ibyaha. Misi yose iyo senga ikintu cya mbere nama numva kinkorako nuko iyo mbonye ibyaha byanje yarabihanaguye. Haleluya. Mbega wewe wabayeho gute? Kahise kawe ibyo wagendeyemo n'ibiki? Ariko nigitangaza ko ibyaha byacu by'abari muri Yesu byagize gute? Byahanaguwe. Haleluya. Ariko tugaruke gato kuko aha kenshi turakunda kuhashuhira tugatakaza iyo biva. Nukwihana no mu guhindukira ibyaha bihanagurwa. Ariko umunsi twebwe tugomba kwinjira muri Kristo mu bwami mu gakiza nk'uko umenga naco twakoze. Yesu ashimwe. Nta kubabarirwa ibyaha hatabaye kwihana. Yesu ashimwe. Mu yandi majambo urufunguruzo rwo kwinjira mu gakiza ni kwihana. Atakwihana nta kwinjira mu gakiza. Kuko atakwihana nta kubabarirwa ibyaha. Yesu ashimwe. Rero icyo twavuga ngaha ni ukuvuga ngo kwihana ni intambwe udaca ku ruhande. Une étape incontournable. Ko hari kuvuga ngo hari ahantu hari biziba reka nce hariya hirya. Oya. Umuryango wo kwinjira mu gakiza ni kwihana. Yesu ashimwe. Umuryango wo kwinjira mu gakiza ni kwihana. Haleluya. Yesu ashimwe. None rero kwihana ni iki? Haleluya. Rero turashaka gusoma
mu cete cya kabiri Pawulo yandikiye ishengero ry'Abikorino, turabona neza iki gikorwa cyo kwihana gitwara umuntu mu gakiza biciye mu kuhanagurwa kw'ibyaha byiwe ingene kigenda. Icete cya kabiri Pawulo yandikiye Abikorino igice c'indwi ku murongo w'8. Turanyaruka. Naho nabateje umubabaro ca cete canje sinicuza, naho nari naricujije, kuko mbonye yuko ico cete cabateye umubabaro, naho mwawugize igihe gito. Murongo w'9. Noneho ndanezerewe, sinejerejwe nuko mwagize umubabaro, ariko nuko uwo mubabaro wabateye kwihana. Ngo kuko mwagize umubabaro wo mu buryo bw'Imana, kugira ngo ntihagire ico mubura ku bwacu. Murongo wa 10. Umubabaro wo mu buryo bw'Imana utera kwihana kuticuzwa, kuzana agakiza, ariko umubabaro wo mu buryo bw'isi utera urupfu. Kwihana ni iki? Pawulo arabivuga mw'aya majambo, arababwira ati icete nabandikiye cabateye umubabaro, ariko ndanezerewe naho byari byarambabaje. Ikinezereje nuko ico cete naho cabateye umubabaro cagize ingaruka nziza. Uwo mubabaro watumye mwihana, mumaze kwihana muronka agakiza. Yesu ashimwe, haleluya. Kandi nivyo vy'ukuri icete Pawulo yandikiye ishengero ry'Abikorino cari cete kibabaje cyane. Ni cete Pawulo yavuze avyeruye, aravuga ati muri mwebwe hari abasambanyi. Iyumvire ubu nohagarara ngaha nkavuga ati muri mwebwe hari abasambanyi, hari abantu batogaruka ngaha. Muri mwebwe nubwo ababwira ko muri bo hari urwango, hari amacakubiri, hari ubwibone, hari ubwirasi, hari ubusambanyi, hari ubushurashuzi. Ni ukuvuga ngo iryo shengero araritosa, arigira nabi cyane. Rero Pawulo avuga ati kubabwira ibyaha byanyu byabateye umubabaro, ariko uwo mubabaro wari umubabaro wo mu buryo bw'Imana. Rero uwo mubabaro wo mu buryo bw'Imana, bene data, niwo twovuga mu ijambo ryo kwihana ubwa mbere. Yesu ashimwe. Nidusoma muri Luka igice cya 24 kuva ku murongo wa 46 na 47, haravugamo yuko inyuma y'ukubabazwa kwa Kristo Yesu ndetse n'ukuzuka kwiwe, haleluya, ngo ukwihana, ngo n'ukubabarirwa ivyaha bitegerezwa kuvugwa mu izina rya Yesu Kristo. Mu yandi majambo, uyu mubabaro Pawulo ariko abwira ishengero ry'Abikorino n'igihe biciye mu kumenya ico Kristo Yesu yakoze, haleluya, umuntu yemanga ko atabereye. Yesu ashimwe. N'uyu mubabaro Pawulo abwira Abikorino, yemanga ko atabereye, akemanga ko vy'ukuri adakwiriye. Yesu ashimwe. Akumva arigaye, naho yoba afise amahera, naho yoba ari incabwenge, ico yoba ari cyo cyose. Ukwihana gutangurana no kwemera amakosa yawe, haleluya. Kandi ayo makosa saya bamwe ko bivuga ngo bose imbere y'Imana baracumuye, ntibashikira uko Imana ibagomba, ntibamera uko Imana ibashaka, ntibashikira ubwiza bw'Imana. Rero kwihana bitangurana no kumva wigaye, atari uko umuntu akubwiye ngo uri mubi. Si umuntu akwegera ngo akubwire ibintu nk'ivyo, bivuye mu gikorwa ca Kristo cyo gupfira abanyavyaha, kwikorera ivyaha vyabo, gukubitwa ku bwabo, gusuzugwa ku bwabo,
wabimenya ivyo bintu bikagucumita ku mutima ukumva woca bugufi. Haleluya. Ariko rero ibi si bose bavyemera. Yesu nashimwe. Si bose babishaka. Uyu munsi umenga gukizwa umenga n'ivyo abantu bato bato. Umenga n'ivyo abantu bagifise ivyo batarashika ko mu buzima. Umenga n'ivyo abantu bafise ico bahajije. Haleluya. Mwene data, watunga, wakwiga menshi, wagira ibintu bihinda n'ibimeze gute, mu bwami bw'Imana nuhinjira kubera icuri. Mu bwami bw'Imana la porte d'entrée ni repentance. Utegezwa kwihana. Yesu ashimwe. Utegerezwa kwihana. Nico gituma Paulo ababwira ati umubabaro mwagize ndawukenguruka uyu munsi. Mwarigaye, mumaze kumva ububi bwanyu, mukabona amakosa yanyu, mukabona n'ingaruka z'ivyo bintu nimutihana, mwahisemo kwihana. Uko kwihana ni kwicuzwa kuko kwabazaniye agakiza. Haleluya. 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 Bene data, nguko kwihana. Ibi bintu sinzi ko bitahuritse. Kandi aha reka tugende bukebuke, ntitwihute. Sivyo? Hari umwigisha twigishije icigwa kimwe, haragera igihe ahagarara akaraba umunyeshuri imwe akamubwira ati urabitahuraga basha. Ngo ariko abaza umuntu umwe kabitahura mugabo abwira bose ngo urabitahuraga basha. Rero ahantu dutegerezwa kuhatahura, asaho kwihutira. Haleluya. Kuko inkomezi z'ishengero, mfate iri ryacu simvuga irindi, si parking irimo imodoka nyinshi. Ndazwa ari umuntu ashobora kunezerwa ahantu kwera parking akavuga ati haha tahanu naha. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero ubwiza bw'ishengero sabanyamahera barimwo, sabanyamitahe barimwo. Ubwiza bw'ishengero sabantu bize baririmwo. Ubwiza bw'ishengero sabantu binjirayo bambaye ibirato. Kandi amashengero yinjiramo abantu batambaye ibirato. Twavyambara twareka, twagira parking nini twareka, twaba ivyo ku mubiri bihenda abantu twareka. Ico Imana ikeneye iraba ati mbega ni bande bihanye, ni bande binjiye mu buryo bukwiriye. Haleluya. Ico gituma na Kristo avuga mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana igice ca 10 ku murongo w'9. Yesu aravuga ati ni jewe rembo, ni jewe rembo. Uwinjira mu rugo aciye muri jewe arakizwa. Haleluya. Arakizwa. Haleluya. Mu yandi majambo, iyo umuntu adaciye mu irembo yo kwinjirira he? Ashakurira. Abantu baja mu rupangu buriye, ariko umuntu aja mu rupangu yuriye niki? N'umusuma. Mumbabarire simwebwe ndiko ndabwira. Yesu ashimwe. Yesu agereranya n'umuntu ari mu ishengero ataciye muri we, amugereranya nk'uririye ahandi. Nimba yuririye ahandi, mu bwami bwiwe n'igisuma n'umwambuzi ariko ariba. Nari kubaza ati mbega oya tubireke. Yesu ashimwe. Bene data, on doit passer par là. Niwo muryango wo kwinjira. Amen. Yesu ashimwe. Ubundi icakomeje ishengero rya mbere nuko babwiwe kwihana. Ishengero ry'intumwa rimwe dusoma aho inyuma gato mu vyakozwe n'intumwa igice ca 2. Icarikomeje ikaba communauté ikomeye, n'abayibonye bakavuga ati aba n'aba Kristo. Ubundi Yesu yasize abwiye aba Kristo ko bazitwa aba Kristo. Oya,
abababonye nibo babise aba Kristo. Rero byavuye he? Yesu ashimwe. Ryari ishengero ry'abantu babwiwe kwihana bakinjira bihanye. Yesu ashimwe. Hama rero uko kwihana, ubundi ukwihana niko kugira umuntu umukristo. Nta mukristo atihanye, si jewe n'ivyanditswe. Kandi twumvise icyo cyo kwihana. Kwihana gutangurana no guca bugufi. Haleluya. Ukavuga ati ko ngo mwihane. Haleluya. Sivyo? Havuze gute? Mwihane muhindukire, urakoze. Yesu ashimwe. Kwihana gutangurana no kwigaya, kumva kutabereye, ariko nibigarukire kukurira nuko wasanze umeze, ugahitamo kugira gute? Guhindukira. Haleluya. Rero iyo umuntu ahindukiye niho ababarirwa ibyaha, kuko hari abantu kenshi bakunda kurira, murabizi. Rero ntuzuhereze kukurira, uhereze kuguhindukira. Guhindura ni iki? Abasoma Bibiliya amwe za Rwisego n'izindi, muza gusanga iri jambo guhindukira no kuba changer. Changez-vous, être changé. No guhinduka, no guhindukira. Rero ntibikwiriye kubona yuko vrema inzira imwe ari ivyaha kandi jana mu mahonero ngo uhereze mu kuriha. Iyo nzira utegerezwa kwiha umugongo ukaja muri Kristo Yesu. Haleluya. Ugafata ingingo yo guhinduka muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Rero harimo kwihana no guhindukira. Rero shengero ry'Imana, nitwuririre ahandi. Kuririra ahandi muri make bisigura iki? Ndashaka kuba ndi ngaha kubw'intumbero zitandukanye. Icambere nakivuze ukaba washimye ingene hameze. Ariko kandi urashobora no kuba ngaha kugira ngo unyegeze izina ryawe hanze. Sivyo? Nivyo, hanze twaragize izina ribi kera. Ariko Yesu ni wahindura izina ribi akarigira rizima. Ariko rero harabadahitamwo guca mu nzira, guca muri Kristo Yesu, bagahitamo kwinjira free. Kubera iki? Kugira ngo banyegeze izina ryabo mu ishengero. Niba mbona ndi muri kariya karere, bazombona ukundi nawe no. Biragoye ko bazokubona ukundi, kuko rimwe na rimwe bizotekuruka. Haleluya. Kuko ngo nta usiganwa n'ikimurimwo. Yesu ashimwe. Nta usiganwa n'ikimurimwo. Rero ntube mubera, ntube mwishengero, ntube muba Kristo kugira ngo unyegeze izina. Vyo kubera vyiza uciye bugufi, ukemera ko udashoboye, ukakira Kristo Yesu. Abandi kurira ahandi birashobora gusigura kuburi ngaha ufise intumbero kanaka. Usicudariye gushikako. Ufise akantu ugomba kunoba kugira ngo wirenganire. Birashoboka. Inyungu kanaka ikagutera kuba hano. Rero hari intumbero nyinshi ishaka gutuma abantu baca iruhande y'ukwihana, kuzana kubabarirwa, bakaba mu kibanza c'Imana, ariko Imana yabaraba ikabona muri bo hari ikibazo. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Ubundi iyo utihanye, n'umuryango wawe ntuzogukurikira. Haleluya. Yesu ashimwe. N'umuryango wawe, n'umwana wawe, n'umufasha wawe ntazogukurikira. Ahubwo uzoshishikara kumutera ikibazo.
ikizotuma abo mubana mu nzu bagukurikira nuko by'ukuri wihanye, kuko umukristo ava mu kwihana. Iyo utihanye ahubwo bashaka gushishikara kukwanga kubera ibikorwa byawe ari ibikorwa bishishikara kubatsitaza. Yesu ashimwe. Ariko iyo wihanye uba ufise muri wowe ikintu cihinduka, uba ufise muri wowe ubuzima bwa Kristo kuko uba warababariwe. Ivyo birashobora gutuma ubaho ubuzima bushobora gutuma n'abandi by'ukuri bakunezerwa kandi bakumva bokurikira inzira yawe. Haleluya, amen. None iri jambo muryumva gute? Ijambo ryo kwihana mwumva ari ryo mu kinjana ca mbere? Mwumva ari ryo mu kinjana ca ryari? Ni iry'ibihe bidashira. Haleluya, ni iry'ibihe bidashira. Amen. Ni iry'ibihe bidashira, ni iry'ibihe byose. N'uyu munsi Imana irabwira ishengero kwihana, kandi kwihana ntibiri ko bibwirwa abantu batarakizwa gusa, n'abakijijwe uyu munsi barabwirwa kwihana. Haleluya, bariko barabwirwa kwihana. Yesu ashimwe. Kuko ku munsi tugomba kugenda tubona ibintu bimwe bimwe tukabiha umugongo, tugashishikara guhanga amaso Yesu. Si iby'abari mu byaha gusa, n'abari mu ishengero barahamagarirwa kugenda baha umugongo icaha, bahanga amaso Yesu buri munsi buri munsi. Kwihana ni iki? Kwihana ni igihe ushika imbere ukabona ko ikintu atari cyo, ntubandanye kukibona nk'ikintu kitari cyo ngo ubandanye ugenda, ariko ugahitamo kukireka ukagenda kubera atari cyo. Yesu nashimwe. Haleluya. Umwigeme ariko agendana n'umusore, inyuma y'amezi 5 Imana ikamwereka ko uwo musore atari we, akwiye kwihana. Yesu ashimwe. Ushaka kumbaza ati none yihana iki? Akwiye kwihana. None Imana ntiyamweretse ko atari we. Rero kwihana ni ingingo afata yo kumureka, akamuha umugongo kubera Imana yamumubujije. Haleluya. None bene data, uyu munsi nta bintu bitari ivyo turiko turabona mu buzima bwacu, biriho canye ntibiriho. Rero igikorwa cyo kwihana ni igikorwa kibandanya, c'est progressif. Ukwihana ni igihe uraba ukavuga ati nyabuna abana ndabakubita nkakwa kubica. Mbega aho umuntu arihana canye ntiyihana? Ari mu caha canye uwo muntu canye ntari mu caha? Bibiliya ivuga ngo dukubita abana duhakwe kubica. Oya, ivuga ngo tubahane, ntinavuga ngo mubakubite, kuko byahakubitwa umusuma. Umwana nakwiye gukubitwa, umwana arahanwa, ukamuhana umuhanura. Kuko iyo umwana umukubita ucugwa mu caha cyo kumuratsa, ngo namwe base nimukaratsa abana bayo. Rero iyo umwana wamurakubita ntuzuvuge ngo uri kurahana, oya uri kuramuratsa. Ukwiye kugira gute? Ukwiye kwihana. Iyo umudamu by'ukuri umugabo we yamubwira ati nyabu nazura sasa jenshikira ahantu hadashashe misi yose, umugore akwiye kuvuga ngo ngerega ni twese. Oya, ni mwese vyanditsehe. Oya jenda sasa nimuge ngo si sasa, nihagira abantu bagera bavuga ngo yavuze ngo na sasa ndasasa. Ariko no gusasa none vyozana konfli mu rugo? Oya, nimba kubwira ati jewe maze iminsi nahira ahantu hameze nabi, ihane.
rero kwihana ni ijambo rikomeye, si ubutumwa bwa kera, c'est le message de tout le temps. Turashobora kwihana kwama tuja mu bantu twambaye ibirato bisa nabi, turi abantu b'Imana tugomba kugaragaza Kristo mu buzima bwacu. Haleluya! Turashobora gukomera umwami wacu amashyi menshi. Haleluya! Haleluya! Nukuri Imana uyu munsi niyaturaba ibone ko duciye bugufi, ibone ko turiko turaca mu irembo ryo. Kristo avuga ati ni jewe rembo. Dukure fraude mu vy'ubwami. Burya kwiba ivy'ubwami ni ukwiba. Imana iratuzi, nta n'umwe itazi. Vyotubera vyiza dusubiye inyuma tukavuga ati ariko aha hantu ngomba kuhakosora nkagenda neza. Haleluya! Yesu ashimwe. Rero aha hantu nahatevye cyane, ariko vy'ukuri nari numva nohateba, kuko igikurikira kwihana ca mbere nyamukuru n'ukwakira umwuhagiro w'ivyaha. Kandi umukristo ntashobora kuba umukristo atakiriye umwuhagiro w'ivyaha. Haleluya! Yesu ashimwe. Rero Imana ntushobora kwica ko nk'uko umengana umugenzi oya. Imana ikeneye ko uje no kwihana, kuko Imana ikumenya wihanye. Utihanye Imana ni umuntu w'Imana mugabo ntimuzi mu vy'ubwami bwayo. Nivyo cyane sivyo? Nivyo. Inyuma yuko wagiye mu bintu kabibamwo, uje utegereza guca ku kwihana, Imana ikakubona ikakubaza ati mbega waje? Ego naje. Yesu avuze ati kugira winjire mu rugo uca kuriwe, urihana. Rero nizera yuko iri jambo bene data ritahuritse. Haleluya! Rero aha mu vyakozwe n'intumwa turasubirayo, ngomba gusoma akandi gace ka kabiri. Agace ka kabiri ivyakozwe n'intumwa igice ca 3 murongo wa 19, ngo mwihane muhindukire ivyaha vyanyu bihanagugwe, ngo hama bigende gute? Ibihe vy'impemburo bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana. Haleluya! Yesu ashimwe. Rero burya utihanye Imana ntiguhembura, ko ntikuzi. Mubahemburwa nuri ihutira guhembura. Abayiciye ko bakayibwira ati ibi sivyo, nabonye ko atari vyo, umwami Yesu yarapfuye, singomba kuguma mu bushakanyi, singomba kugwa mu gwango, singomba kugwa mu macakubiri, singomba kuba n'umuntu vy'ukuri agira n'ababandi. Ndaje ungirire ivyaha, ndaje unkize, umbabarire ungirire neza. Aba bantu ntabigiciro, ntabigiciro. Yesu ndetse ariko arabavuga ko mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Luka igice ca 15, agenda arabavuga mu buryo budasanzwe. Aca umugani aba bantu abagereranya nk'intama imwe yazimiye mu ntama 100. Uri kuriyumvira? Umuntu aje kwihana, Yesu mu kumuvuga yamugereranije nk'usiga nk'umwungere asiga intama 99 akaja guhiga imwe. Rero nta handi hantu twoca kugira ngo twemegwe n'Imana. Haleluya! Ni mu kwihana, ni mu guca bugufi, ni mu guhinduka no guhindukira. Haleluya! Yesu rero aravuga ati uyu muntu, iyi ntama igereranywa n'umuntu umwe iyo yihanye. Ngo mwijuru ngo bagira umunsi mukuru, ngo bakamurutisha abagororotsi 99 batarinda kwihana. Mu yandi majambo, hari abantu bashobora kuba bari ngaha canye bari ngaha batarinda
batarinda kwihana cyangwa batarinze kwihana. Ibihe by'impemburo rero, haleluya, mu ijuru bigenewe abantu bari exceptionnel, saba ari bo bose. Ngo ijuru riramunezererwa uyu muntu, hakaba n'umunsi mukuru. Haleluya, hakaba n'umunsi mukuru. Ngo uyu muntu yari yarazimiye none arazimurutse, kuko icyo Imana igomba ni uko abantu bazimuruka. Abantu rero bazimurutse nibo Imana irondera. Irondera abantu binjira nk'uko umenga binjiye mu itongo ryabo. Ikeneye abantu binjira bamenyesha ko bazimurutse, bakakigwa nk'abazimurutse. Haleluya. Ngo mwihane muhindukire, ibihe by'impemburo bibone ingene biza bivuye hehe mu nyonga z'umwami Imana. Haleluya. Rero ibihe by'impemburo bene data ni kimwe mu bikurikira ukwihana. Amen. Burya umuntu aje kwihana nibyo aza ababaye kandi azarushe kandi azaremerewe. By'ukuri aho hanze twaraharuhiye cyane, kandi Imana ishimwe yuko yarungitse umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo biciye muri we turuhuke. Ariko aho hanze hararuhije. Hanze ya Kristo nta munezero uriyo, hanze ya Kristo nta mahoro ariyo, mu byaha nta mahoro ariyo. Uyu munsi ikintu ukora, burya iki gihe turimo kigoye, cyoroshe kubera mbere Imana urumva yari pampa, kwari ukutubaha, ariko utubashe waba munsi y'umuvumo aho nyine mu buryo buboneka. Ariko uyu munsi Imana irarindire ko Yesu azogaruka. Igihe Yesu ataragaruka, abantu urumva bariko baranywa, bariko bararya, bari mu byaha, ariko icyaha ukora nticijana. Yesu ashimwe. Icyaha ukora ntikigera cijana. Rero ibyaha biraruhisha, ibyaha biraremera. Iyo umuntu aba mu kibi akaza kuri Yesu azarushe. Ariko rero wewe ingene arushe ni bito gusumba ingene Imana imubona. Burya umuntu aje kwihana ni umuntu arushe cyane gusumba ukabyumva mu mubiri. Ndibuka umukozi w'Imana yanyihanishije umunsi wa mbere, yaranteye ubwoba. Je namubwiye ibintu byanje, nani siko ndamubwiye ibintu bya rutura, arambwira ati ndiko ndakuraba, si ibyo gusa. Avuga ati rero inzugi narazimatse, si ibyo gusa, hari n'ibindi wowe utabona. Rero Imana, haleluya, Yesu ashimwe, iyo tuje kuri yo tuba turushe. Bamwe murabizi tuba turushe. Amen. Ariko ikintu cya mbere Imana idukorera ngo mwihane muhindukire, ibihe by'impemburo bize. Ibihe by'impemburo bitangurana no kwakirwa n'Imana. Umuntu aje ku Mana, aje kwihana kubera abarushe, kubera abaremerewe, kubera aba yarirase, hamwe yateguye kwiyahura birarata, ahandi bamusanze ku mugozi bamukurayo ariko arakubita imigere, ahandi yanyoye sumu iramuhusha. Icyo Imana ikora, ibanza kumuha amahoro yo ku mutima. Abikorino igice cya 2, ibanza kuguha amahoro.
haleluya, ibanza kukuruhura. Abo Yesu yaruhuye, mbega muramukunda? Mubandanya kuba nk'uko agomba? Ashishikare kubaruhura. Haleluya. Muri Luka igice cya 15 ku murongo wa 22. Dore ku murongo wa 20. Iyi ni inkuru y'umwana w'icangazi. Kuko Yesu aravuga ati, umuntu aje kwihana, bimwe mu byo yamugereranije navyo, yamugereranije n'umwana w'icangazi. Rero umwana w'icangazi igihe yashika muhira, ku murongo wa 20, Luka igice cya 15 umurongo wa 20, ngo ava hasi aja kwa se. Se amubona akiri kure, amutera akagongwe, arirukanka amugwa mu izosi aramugumbira. Haleluya. Ibihe by'impemburo bitangurana no kugumbirwa. Imana irakugumbira, ikakuruhura, ikaguha amahoro yo mu mutima. Haleluya. Rero iyi ni intambuko ya mbere ikomeye cyane. Amen. Petero akoresha guhembuka. Mbe burya umuntu bavuga ko bamuhembuye ryari? Ibihe by'impemburo, burya twaje twaravye, twaje turiko turakubita agafuru ka nyuma. Hahembuka umuntu yasinzikaye, hahembuka umuntu ari mu gutemba. Rero igikorwa cya mbere cyo guhembuka Imana idukorera ni ukuduhembura mu buryo bwo gusubira kutugira abazima. Umuntu ahembutse avuga gute? Ndahatswe. Kubera arumva ko ahantu yarari hatandukanye n'ahari. Uvyumva ko kanya. Yo! Yesu ni mwiza. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubundi Yesu, Petero avuga ati nimwihane. Ibihe by'impembu, umuntu avuye mu byaha akeneye guhembuka, nakeneye aharara. Mbega iyo uhembutse aho urara haba hakiri ingora, wagira upfe. Umuntu ahembutse ariruhutsa. Iyumvira uyu mwana w'icangazi ibintu yari yarabihejeje. Kuri we yaragiye agiye gusangira n'abakozi, ndetse kuba umukozi. Ariko se ntiyarinze no gushika muhira nga pange ingene amushikira. Se niwe yamwakiriye akiri kure, ngamugirira akagongwe, aramusanganira, aramugumbira. Wumva uyu mwana yiyumvise gute? Yesu yatugiriye neza cyane. Rero hari igihe kenshi dutwarwa n'ubuntu ataco bumaze. Umuntu akinjira mu bwami bw'Imana agatangura amakaprice, ibintu by'ibiki n'ibiki. Bene data, oya, Yesu nimba yarakuruhuye biramaze. Rero Yesu ikintu ca mbere ni ukugusubiza muri eta normal. Kuko eta urimwo yoyo sinzi kuri mu mucanwa wa 40, sinzi kuri muri 45, mbwa abanza kugusubiza muri temperature normal. Ugatangura kumva akayaga kwanza karengana, ugatangura kubona abantu neza, ugatangura kubona ingene burya umuntu atangura kuba hari muri Yesu. Hanze ya Yesu nta munezero uriyo. Haleluya. Amen. Ikindi kintu uyu muvyeyi yakoreye uyu mwana, naba ku murongo wa 22, ngo maze abarira abashumba biwe ati nimuzane n'ingoga, gira vuba vuba, muzane n'ingoga imvune irutizi. Imvune niki? Impuzu iyo ari yo yose. Oya. Nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi, muyimwambi iruta izindi. Muyimwambike, mumwambike n'impeta ku rutoke,
n'inkweto mu birenge, muzane na ya shuri iyo ari yo yose. Oya, ishuri imeze gute? N'umushumba arayizi. Iyumvira umuntu nk'uyu afise mu mukuku wiwe nk'ishuri 1000, imwe ya mbere n'umushumba abayizi. Kumbure yuko iyo yaravyibushe ku buryo itakiva n'ahiri, ntigisohoka. Imwe inuze, imwe iherega umunyu ahiri. Muyizane tuyibage, rero ni haleluya. Rero iyo umuntu aje kwihana mwijuru ngo baramunezerererwa, haleluya, agasubizwa muri etat normal yo kuba umuntu, nawe akavyumva. Yamara kuvyumva agahabwa uburenganzira, haleluya, agahabwa les droits z'umwana w'Imana. Uyu muntu ngo baramwakira, ngo bamwambika impeta. Iyi mpeta abasobanura neza bayita droit. Yamuhaye uburenganzira bwo kwitwa umwana, no kugira ijambo, no kugira ivyo yemerewe. Aha dufise ivyo twemerewe. Naho papa we yakuvyaye ataco yokwemerera, dufise ivyo twemerewe, dufise ivyo twemerewe. Rero uyu mwana muri make ico yakorewe no guhindura ingene abona, kuko yajaje kazi kaje gusangira n'abashumba no kuba umushumba, mugabo ahindurirwa ingene abona. Rero Imana itugira neza mu buryo bw'imbere, ikanaduhindura uburyo tubona. Aho uburara nturarurarira, kuko wahinduriye uburyo ubona. Urazi ko naho utariye ibintu bihari. Haleluya. Amen. Narifise umugenzi yambwira ati piyo tuzorya. Abo twaba turariye umukate tuzorya. Rero umwana w'Imana ntaba gihangayitse. Oya, muri we yasubijwe muri etat normal de la vie. Abaziti oya nta droit ziwe, arazi ko ari umwana w'Imana, arazi ko Imana ifise vyose, ivyo itaramuha izobimuha. Ntagihangayitse. Naho ikirato cotoboka arazi ati nzokwambara ibirato. Burya uko niko kwizera k'umwana w'Imana abona neza. Naho ikirato catobotse je nzambara ibirato. Naho ngigenda, hari igihe umuntu agira complexe yo kuba gica muri ville adafise imodoka. Karaswe kuntera muri iyo misi. Aho numva umenga noguma ndaba abantu batwaye amamodoka. Oya, ndavuga ati no. Je nzoronka imodoka. Sizoronka imwe gusa, nzoronka imodoka. Rero uyu mwami Yesu aguhindurira ingene ubona isi. Isi si umutwaro, isi ntuyikoreye, aguhindurira ingene ubona. Ushobora kuba ukirara ku ikarato, mugabo uziti je nzorara ku matera. Narifise umugenzi yavuga ati umwaka wose urara ku ikarato gapiyo, ariko ibi bintu bizohinduka ryari? Ariko igihe kimwe uzorara ku imatera. Dukomere umwami wacu amashi. Haleluya. Rero bene data, ndiko ndarangiza, hari ibikurikira kwihana, hari inkurikizi zo kwihana. Haleluya. Uwihanye arababarirwa ibyaha, uwihanye ibihe vy'impembu birakurikira. Umwami Yesu abahezage. Ndashaka kuvyaguruka, uduze ibiganza vyawe. Haleluya. Duze ibiganza vyawe, ushima Imana, shima Imana, shima Imana, mutima wanje, shima Imana, uwakubatuye, shima Imana. Tanga udushime, bwira Imana ati warakoze mwana. Uhagarike kurira, uhagarike kwidoga, uhagarike gukekeranya. Uwakubatuye, shima Imana,
uwera udahemuka. ntari kure nta byiringiro namba ntarifise by'amasezerano y'ibizaza, ntari kure y'Imana, ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye, ubu sinkigenda niganyira, tumwana w'ihoraho. Oh, yanguze amaraso ye, yanguze amaraso ye, arankunda bihambaye. Uwowe aranahinduka, uwo mwami yanguze amaraso y'igiciro, yanguze amaraso ye, arankunda bihambaye. Uwowe aranahinduka. reka dukomere umwami wacu amashyi menshi. bene data, nta majambo tworonka yo kumubwira. Haleluya, n'uwo guhimbazwa ibihe byose. Amen. mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro. ibyo wakoze Yesu ntakabura rugero, watugiriye neza cyane. turi hano turanezerewe, duhagaritse amarira ataco ahagaze ko. tudugije amajwi tuvuga ngo Yesu warakoze kutwakira. inyuma yo kutwitangira waratwakiriye, uraduhumuriza, uduha amahoro, uduha gutekana, uduha kugubwa neza. watugiriye neza, wadukuye munsi y'ububasha bw'isi, uduha amaso yawe, amaso y'ubushobozi, amaso y'ukwizera, uduha amaso yo kugenda tunesha. ishimwe ni ryawe, icyubahiro ni cyawe. shishikara gutera intege ubwoko bwawe, shishikara gutera intege abantu bawe. abacitse intege ubongeremo inkomezi, abihebuye ubasubizemo ibyizigiro bizima, abuzuye ubwoba ubaganiriza iby'ubushizi bw'ubwoba. abagwaye mu mibiri bakire gukira, abababara ubakize. mwami, abafise ibibabakiye ndasenga ngo baguhange amaso. mwami, ishengero ryawe urihagurukirize kuguhanga amaso, urihagurukirize kukwizigira, urihagurukirize kukwizera. urakoze mwami. reka dukomere umwami wacu amashyi menshi.